hariho ubutagondwa bw'umutima buriko burakura, hariho ubugararizi bwinyegeje bw'abantu biyita ko basenga. Guhera mu mwaka wa za 62 gushika uyu munsi turacakikiriye agahinda. Jewe navutse mu za 90 kandi kuva nkihumuye amaso nabonye ivyotsi gusa. Twarirukanze mu ijoro atanu turato twambaye mu mabarabara y'umukungugu, twumva induru zisamirana hakurya. Twarashitse mutabira kwibwira duti nkumbure hoba naha, ariko naho nyene twasanze imibabaro nka yayindi nyene, nkaho wamenga twahungiye mu ntambara. Mu 62 sokuru yarirukanze gushika naho amaguru akongatara. Uru rugendo ntirugira iherezo. Kuva mu 90 jewe ndacari nyambukira. Ingaruka z'intambara zararitse mu mutima wanje. Mwami Imana, nabari wewe wikorera. Ndasaziye ku nzira. Patiri abwira abakirisu ati hariho umutima ubutagondwa, umutima ukudadaza imitima, ukutagondwa. Voilà, iri jambo rirahambaye cyane kandi ni jambo riri muri Bibiliya. Narababwiye nti abarundi aho tugeze tumeze nka kumwe kw'abanyisirayeli bafata urugendo bava mu gihugu c'ubuja mu Misiri bagenda mu gihugu c'ikanani, igihugu c'isezerano. Abanyisirayeli rero murazi yuko hariho urunganwe rutahavuye rushikayo kubera uko kudadaza imitima, uko kugamika amazosi. Reka turabire hamwe ibimenyetso ndwi biranga abantu bagamika amazosi. Ikimenyetso ca mbere, banka guhanurwa. Naho wobereka ukuri kumeze gute, ntibakwerekwa, ntibakumva, bemera kumatana n'ikinyoma. Ubwa kabiri, abo bantu barangwa no kwisigura, ntibashobora kwemera ko bari mu makosa. Ubwa gatatu, abo bantu bumva ukuri, bakumva yuko ari ukuri, ariko ntibemera guhinduka. Ubwa kane, abo bantu barikunda cyane, bafise ubwibone, ntibemera kwiga, ntibigera bemera guca bugufi, bafise ubwibone. Ubwa gatanu, bashima kwigumira muri vya bindi. Ubuzima burabigisha ariko bakanka kwiga. Ikimenyetso ca gatandatu, abo bantu banka kwigaya, banka kwihana. Nta wubahuka kuvuga ati naragucumuye ko canke naracumuye mbabarira. Ikimenyetso c'indwi, abo bantu barababara ariko ntibahinduka. N'ivyago ntibibahindura imitima. Reka turabire muri Bibiliya ingene bimeze. Kuvayo igice ca 33 ku murongo wa 3 haravuga ngo muje muri ico gihugu gitemba amata n'ubuki, ariko jeho sindugana namwe ngo ngendere hagati muri mwebwe, kuko muri hanga ritagonda izosi nohava mbatikiriza mu nzira. Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli uti muri hanga ritagonda izosi. Yeremiya igice c'indwi ku murongo wa 26. Ariko naho nyene ntibanyumvira canke ngo batege ugutwi kwabo, ariko bagamika amazosi yabo, bagatako bagakora ibibi birengeye ivy'abasekuru.
murumva yuko abantu bagamika amazosi, abantu bakomantaza imitima, n'abantu batumva, n'abantu batagomba guhanurwa, naho baba bari mu vyago, naho ugomba ukabahanura ntibemera. Igihugu c'Uburundi kiriko kiraca mu bihe biteye ubwoba, ibihe bibabaje, ibihe biteye agahinda. Wereka abarundi te bagabo, inyishu yugira ngo dushobore kuva muri ibi bihe bimeze uku ngiyi, aho kugira bati nivyo kandi reka tugaruze umunezero wacu. Bashima kwigumira muri ivyo nyene, bashima kwibandaniriza muri ubwo buzima, bashima kwigumira muri ubwo buja nyene. Nehemiya igice c'icenda ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17 ngo ariko basogokuruza bacu babaye intahetwa, bagamika amazosi, ntibumvira amabwirizwa yawe, banka kuyumvira canke ngo bibuke ibitangaza wakoze muri bo. Ariko bagamika amazosi yabo, baragarariza, bironderera umugabisha ngo bisubirire mu buja bahozemo. Murumva abantu bagamika amazosi bigombera kwigumira mu buja. Rero nako ndavuga kucerekeye twebwe abarundi. Abarundi natwe tugamika amazosi, kandi hari ingorane nyinshi igihugu c'Uburundi kiriko kiracamo, tukiyita nk'abatabibona, ntitugira impuhwe no kugira impuhwe. Tugombe yuko hari ico hinduka mu buzima bwacu. Kugira ngo ibintu bihinduke mu buzima bwacu, nuko ivyo tubona biriko biradushikira canke biriko birashikira bene wacu bitubabaza, tukumva dufise umutima ubabaye, umutima w'impuhwe. Basi utababaye akababarana n'abababaye. Matayo igice c'icenda ku murongo wa 36 haravuga ngo Yesu abonye ishengero rimutera akagongwe, kuko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere, maze abwira abigishwa biwe ati vyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. Vy'ukuri twaherukana kwerekana inyishu z'ubugene twova muri aka kaga, z'ubugene twova muri risibe, z'ubugene twova muri izi ngorane ziduhanamiye mu mpande zose. Ivyo twabivuze, twavyerekanye mu rugendo rw'1686. Utararuraba yoruraba. Uno munsi rero nagomba umurundi wese yipime, yumve yuko yoba gifise umutima w'impuhwe, yumve yuko hari ubuntu bwa bukiri muri we, yumve yuko kakantu kuko ubonye uwundi muntu ababaye, wumva nawe kwifatanya nawe, wumva nawe uciye ubabara. Donc ako kantu umuntu wese yumviriza iki cigwa yumvirize koko bakakiri muri we. Kataje uwo muntu azoba yarumaganye, uwo muntu azoba ari intagondwa, azoba atagondwa izosi, azoba ameze nk'aba twariko turavuga muri Bibiliya, abantu b'intahetwa, abantu batagonda izosi, abantu badaca bugufi, abantu iyo abandi bariko barababara bobo ataco bibabwira. Erega twebwe abarundi ubuntu buriko buraduherana, buriko buratuvamwo. Umuntu yitwa Leo Tolstoy yaravuze ati iyo wumva umubabaro muri wewe, aho uburiho. Atari ko iyo wumva umubabaro w'abandi bantu, nukuvuga ngo bababaye nawe ukumva urababaye, ati ico gihe uracafise ubuntu, aho uracara umuntu, uracafise ubuntu, ubuntu buracari muri wewe. Voilà, ngo Yesu ababonye ngene bari bamerewe nabi basanzaye, ngo nk'intama zitagira umutware, ngo agira impuhwe, agira ikigongwe. Wewe nawe murundi uri kuranyumviriza, ngomba wipime, wumve yuko ubwo buntu bwa bukiri muri wewe.
ngoma ndabumvisha ibintu bishika nka 5 mbere ni 6 bishobora no kurenga. Niyo bitakubabaza kazoba karabaye, niyo vyagukora ku mutima uzobukira umuntu. Aha rero tugomba tugira urugamba rukomeye wampaye inka, abantu bagifise ubuntu, abantu bagifise umutima w'impuhwe, abantu bumva bo babara kubera abandi bababaye. Tugomba tuje hamwe. Nico gituma nababwiye nti aha adutegerezwa gutora wewe bigukoze ku mutima, ucuraba ca kimenyetso c'umutima twavuga, utore ico kimenyetso gishireko. Muyandi majambo uzobuvuza uti oya ibi bintu je ndagomba yuko bigarukira ngaha, ntivyobandanya uku, ndifuza ko Burundi bwogorora. Ivyo navyo twaravuze yuko hariho link usaba mbere turayishira muri commentaire, wishitsemwo ugaca wishirira ko wa mutima voilà ikimenyetso cuko ufise impuhwe, ufitiye abandi impuhwe. Voilà ntiriwe ndabatevya rero, sindabagarukana muri za ngorane twama twavuze, oya ndabashikiriza utu extrait tumwe tumwe kugira ngo mwumve yuko ivyo bintu bikoze ku mitima yanyu, mwumve yuko niburi mugize impuhwe, mugiriye impuhwe igihugu. Erega igihugu kitarosa abantu bafise impuhwe nticoshobora gukira, ntivyokunda. Icambere nagomba wewe uri kuranyumviriza ubanze ukurikirane ururirimbo jewe naragumvirije, ndagumviriza incuro nyinshi cyane, nawe nikugumviriza. N'ururirimbo rwaririmbwe n'impunzi ziri muri Tanzania. Ndagusabe ubanga amatwi wumvirize ijambo kwijambo. Guhera mu mwaka wa za 62 gushika uyu munsi turacakikiriye agahinda. Jewe navutse mu za 90 kandi kuva nkihumuye amaso nabonye ivyotsi gusa. Twarirukanze mu ijoro atanu turato twambaye mu mabarabara y'umukungugu, twumva induru zisamirana hakurya. Twarashitse mutabira kwibwira duti nkumbure hoba naha, ariko naho nyene twasanze imibabaro nka yayindi nyene, nkaho wamenga twahungiye mu ntambara. Mu 62 sokuru yarirukanze gushika naho amaguru akongatara. Uru rugendo ntirugira iherezo, kuva mu 90 jewe ndacari nyambukira. Ingaruka z'intambara zararitse mu mutima wanje. Mwami Imana, nabari wewe wikorera. Guhera nkivutse n'intambara gusa, narabaye mutabira, none ubu ngeze Nyarugusu. Amazi arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Guhera nkivutse n'intambara gusa, guhera za mutabira kwari ugutotezwa. Ibitubako ngaho Nyarugusu naho nagahomera bunwa, kuko twuzuye inguma umubiri no mu mutima. Naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Mutabira twarasamburiwe ko amazi turaboroga. None no ngaho Nyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako, ntavyo kuruhuka. Iyi si yaduhinduye impunzi burundu, kuko nta mpinduka na gato. Ni kwa kundi nyene. Imutabira twarara hasi
imvura iguye kwari uguharura ibinogo yasize amaje twumva mu ijoro kwari ukugenda mazima yongwe kw'abantu kandi ntaco wabaza kubanyingishiriza ku mutima icyo twabwirwa yarigenda handi imodoka ziruzuye twariyusha iryosozi dushira intekera ku mutwe dushitse inyarugusu duti nkumbure hoba naha ariko naha ni kwa kundi nyene inzu n'izivyondo kandi uryamana ubwoba mu mutima ko mu gitondo zikubitwa ubuhiri ehe ndasaziye ku nzira kandi no mumva nzoguma ndinyambukira kuko n'urusisugi wacu guhera nkivutse n'intambara gusa narabaye mutabira none ubu ngeze inyarugusu amazi arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro guhera nkivutse n'intambara gusa guhera za mutabira twaratotejwe ibituba kw'inyarugusu hoho n'agahomera bunwa kuko twuzuye inguma ku mubiri no mu mutima naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro imutabira twarasamburiwe k'amazu turaboroga ehe none no ngaho inyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako ntabyo kuruhuka iyi si yaduhinduye impunzi burundu kuko nta mpinduka na gato ni kwa kundi nyene nzobaho gute ntamenya agahombo nagize mbega hoho ni ryari nzokwizera ko ejo hazoba hatekanye imyaka ibaye myinshi kandi turasaziye ku mirongo dufise ibituranga byinshi ariko ntitugira iwacu abana barara hanze twese dukubitirwa hamwe n'imvura bene ikizuba nta mfashanyo n'imwe turonka nta n'ubuvuzi kiretse kwambikwa ibara twamira mu miborogo yewe buhungiro buhungiro we uzohera ryari ariko we buhungiro guhera nkivutse n'intambara gusa narabaye mutabira none ubu ngeze inyarugusu amazu arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba naho uyu munsi ndi muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro guhera nkivutse n'intambara gusa guhera za mutabira twaratotejwe ibituba k'inyarugusu hoho n'agahomera bunwa kuko twuzuye inguma ku mubiri no mu mutima naho nkiri muzima ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro imutabira twarasamburiwe kw'amazu turaboroga ehe none ni nyarugusu bya bindi nyene byabandanije kutubako ntabyo kuruhuka iyi si yaduhinduye impunzi burundu kuko nta mpinduka na gato ni kwa kundi nyene uhera nkivutse n'intambara gusa nabaye mutabira none ubu ngeze inyarugusu amazu arasamburwa bigatuma imitima yacu ishishikara kuremba naho nkiri muzima
ariko ndacitwa impunzi z'abarundi batagira agaciro. Voilà, bahejeje kuyumviriza aya majambo 6. Irya mbere, turi impunzi z'abarundi zitagira agaciro. Nta mpunzi igira agaciro. Noneho bogira agaciro gute? N'utuzu babamwo batubabomorerako. Ahandi hoho vyofuma, ariko muri Tanzania murazi nyene bimeze. Ijambo rigira kabiri baravuga bati twuzuye inguma ku mubiri no ku mutima. Abarundi barakomeretse ku mibiri, ariko ku mibiri hoho nibisanzwe. Ikintu gikomeretse umutima nico kibi cyane gose. Mu vy'ukuri izi nguma zo ku mubiri no ku mutima zirakwiye gukira mu Barundi. Mbega ni bande bazozikiza? Abo bantu bazohaguruka bati turifuza yuko izi nguma Abarundi bagendanye iyi myaka yose zikira. Wowe uri muri bo? Wowe uri muri abo bantu bavuga bati je ngomba njigihira ukuri gushika yaho izi nguma Abarundi bafise zikira? Ijambo rigira gatatu ni jambo ryuko ababo bagenda mazima yongo, ababo babugwa irengero, hanyuma nabo ntihagira ico bavuga nyene bakaguma ngaho kuko uvuze no kukwica baca bakwica. Aka rero n'agahinda gakomeye, agahinda ko kubura wawe, ntumuririre, ntumugandarire. Iyo ntuntu murumva yuko ikomeye. Ubwa kane urumva yuko bafise intuntu yuko basaziye mu buhungiro. Niyumvire namwe umuntu agiye mu buhungiro ari umwana ubu akabaza afise imvi. Dufatiye kuri bimwe umukuru w'igihugu yavuga ko hagati y'imyaka 18 n'imyaka 45 umuntu abataca kivamwo abazari uzosega gusa, murumva yuko amazi azariko ararenga inkombe. Mwiyumvire rero ku bantu ibihumbi birenga 200 bariko baricuza nk'uko. Ntaco vyokubwira wowe uri kuranyumviriza. Ubwa gatanu baravuga bati dufise ibituranga vyinshi ariko ntitugira iwacu. Iri jambo muraryumvaga yemwe? Ni kuvuga ngo ingabo zitagira umutware, bameze nk'imfuvyi. Bo Yesu aravye abo bantu, waravye iryo shengero, akabona ingene bari basanzaye, akabona ingene bari barushe, warabona yuko bari nk'ingabo zitagira umutware, ngo bari nk'intama zitagira umwungere imutera akagongo. Nawe uri kuranyumviriza iri jambo ntaco rikubwiye? Kubera ko Abarundi ibihumbi nk'ibi vyose bobaho nk'abatagira iwabo. Ubwa gatandatu baratera kamo ku mubabaro bavuga bati ewe buhungiro we uzohera ryari? Iyumvire nawe, ewe buhungiro we uzohera ryari ku Barundi? Abarundi turiko turavuga b'impunzi se bari muri Tanzania gusa. Oya, aba baririmbye akaririmbo n'abari muri Tanzania, ariko barakaririmbiye n'abandi, barakaririmbiye impunzi ziri muri Kongo, impunzi ziri mu Buganda, impunzi ziri muri mu Rwanda, ziri muri Zambia, ziri Buraya, ziri muri Amerika n'ahandi mu mihingo itandukanye y'isi. Iyumvire nawe, kubera iki ibintu biguma biba ku Barundi? Harakenewe urunganwe rw'Abarundi bavuga bati ibi bintu bihagararire ngaha. Kizire ko hari umurundi asubira kwitwa impunzi. Mbega woba uri muwoshigikira ico ciyumviro? Kunama uno munsi turabira hamwe ibijanye n'Abarundi baguma bahurumbira ibihugu byo hanze kurondera ubuzima. Abo bagenda abenshi n'ugwaruka, harimwo incabwenge, abakozi ba leta, eka n'imice myinshi y'Abarundi kandi iva mu mihingo itandukanye. N'ubu baguma bakinjura baja gupagasa mu makungu, haba muri Afrika, Aziya n'ahandi. Kunama uno munsi reka duhagarare ku ncabwenge
z'abigisha baguma bagenda ku bwinshi ibiriko bitera amakenga kuko haba mu mashuri mato mato ayisumbuye eka na za kaminuza haraboneka abarezi bariko bahurumbira ibihugu byo hanze aho baja kurondera akaruta kandi uko guhurumbira hanze kw'abarezi birahungabanya igisata c'indero mu Burundi ibiriko bitera ikibazo ku basanzwe bajejwe indero kuko kugeza n'ubu nta biharuro nyezina birashigwa ahabona byabo baguma bagenda hano rero umuntu yo kwibaza ibitari bike mbe uno musi ikibazo kijanye n'abigisha bata akazi coba cifashe gute nibiki bituma abana bariya bashima guta akazi bagahurumbira amahanga abo bagenda mbe bo bariko barasubirizwa no musi gisata c'indero coba gifashwe gute kazoza katubikiye iki mu bijanye n'indero mbe uko kubura incabwenge ntibishobora gutuma igihugu kiguma mu bukene kirimwo ubuyobozi bw'ishure shingiro rya Buhogwa muri komine Muramvya intara ya Gitega bwifatikanije na komite nshingwashure burarondeza umwigisha witwa Butoyi Pascal ku nimero ndangamukozi 14,875 yataye akazi kuva ku igenekerezo rya 31 ukwezi kw'icumi umwaka turangije akasabwa gutonda ku kazi atarenze kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa Ruhuhuma uno mwaka cisa imwe n'igice za gatondo na nyuma y'iryo genekerezo akazofatwa nk'uwataye akazi kamenyeshejwe n'umuyobozi w'ishure shingiro rya Buhogwa Mpawenimana Richard. Ubuyobozi bwa lise Nyankanda mu ntara ya Buhumuza komine Ruyigi zone bwagiriza uratumye ko Nshimirimana Jean Claude ku nimero ndangamukozi 19,857,21 ajejwe ivyigwa kuri iryo shure ko batonda ku kazi kuva cyumva nino tangazo atarenze igenekezo rya 6 kwezi kwa Ruhuhuma uno mwaka ubwo ubuyobozi bwabusavye bushimitse ko atokwirengagiza iryo sango naho arenze akazofatwa nk'uwataye akazi nawo kumvira itangazo muzi akabasabwe iguca abimumenyesha bikamenyeshejwe n'umuyobozi w'ishure rya lise Nyankanda Nibona Joash. Ishirahamwe PSG rirarangisha abakozi 10 yaribo Vyizigiro Joseph ku nimero ndangamukozi 20 amajana 10 Irambona Melake nimero ndangamukozi 20,393 Iradukunda Fabrice nimero ndangamukozi 18,743 Ubutwari Fridore 20 amajana 442 Dushime Jean Dozier nimero ndangamukozi 20,376 andi kuri iyo nestori nimero ndangamukozi 15,25 Nyagijimana Elifaz nimero ndangamukozi 19,677 Nengurutse Kaniziusi nimero ndangamukozi 20,244 Ngabirano Emery nimero ndangamukozi 18,990 icyenda n'umunani Nizeye Donatien nimero ndangamukozi 18,514 na Tuyisenge Elize nimero ndangamukozi 17,942 bose bakaba bataye akazi ishirahamwe rikaba risaze rishimitse ko abo bakozi baryo ako batonda ku kazi ku cicaro gikuru caryo hatarenze igenekerezo rya 9 ukwezi kwa Ruhuma uno mwaka harenze iryo genekerezo bakazofatwa nk'abataye akazi kandi kazoca rifata ingingo zijanye n'amategeko agenga akazi n'abakozi n'abumvise no tangazo abazi bakaba basabwe guca babibamenyeshe kandi menyeshejwe n'ubuyobozi bukuru bwa PSG. Ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya Matara lise kominale Matara riri muri komine Vibaga intara ya Bujumbura bararangisha umwigisha Nzambimana Isidore nimero ndangamukozi 17,33,79 yahora akorera kuri iryo shure nyene ko ategerezwa gutonda ku kazi atarenze ku munsi wa mbere
igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa ruhuhuma uno mwaka. Harenze iryo genekerezo akazofatwa nk'uwataye akazi. Bakaba basavye bashimitse ko uwo kumva itangazamuzi n'uwo wese umubona ako yoca abimumenyesha. Kamenyeshejwe n'umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Matara barutwa nayo Etienne. Ubuyobozi bukuru bwa radio